Bakunzi bisamirize n'imonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro turabahaye mwaramutse atubifuriza nibihe vyiza kaze mu kiganiro ibuka ukenguruke eco kuri no munsi. Ikiganiro ibuka ukenguruke ni kiganiro giha akaryo abagira ubuntu n'Imana bakagira ineza canke bagakora ineza, kibaha akaryo kubandanya bashishikara gukora ineza, ariko kandi nuwagiriwe ubuntu agakorerwa iyo neza nawe nyene kikamuhimiriza kwibuka agushima, kwibuka gukenguruka uwamugiriye ineza. Mu kiganiro cacu cyo kuno munsi iri haragakiza nije ngiye kuki ibashikiriza, ariko tukaba tubafitiye umutumire nawe reka tumuramutse. Mwaramutse cyane. Namahoro. Yego cyane namahoro. Turiko turayaga nande? Ku mazina nitwa Ndayishimiye Elias, ariko abonje gukengurukira kugira abanyumve neza bantazira Dimanche. Bagutazira Dimanche. Yego. Mpava mpera kwako kantu ka Dimanche kubera iki bagutaziriye Dimanche abo bantu naho utarabambwira? Abantu bantaziriye Dimanche n'abavyeyi bamvyaye. Bambwiye ko bantaziriye uko ngo kubera navutse ariko wa Mungu. Yego. Elias yafise imyaka ingahe? 29. Yego. Elias urubatse? Yego cyane. Ufise abana bangahe? 3. Yego. Murakoze cyane Elias, turiko turakorana ikiganiro kuri no munsi. Afise ubumuga bwo kutabona, mbega ubwo bumuga bwo kutabona ufise nubwo mwavukanye canke bwo bwaje mukuze vyaje gute? Oya, ubumuga subwo twavukanye bwaje ngano kunyene bwaje nkuze. Ego. Bwaje mukuze, bwaje mufise imyaka ingahe? Ni ingwara yabafashe muragwara, vyatanguye gute? Ubumuga bwanje burangwa no gusigura. Ingene bwaje ni ibintu bitangaje. Kuko ico gihe naravyutse nyene numva izosi simpindukiza neza nyene kuko bavuga ngo umuntu aragwaye igikebu. Haheze indwi bindiko abantu baca bangira inama ati genda wipimisha amaso, arashobora kuba ari amaso. Ngiye rero ku muganga w'amaso arampima, nazandome nyene basomesha ndazishobora mbona neza. Ariko umuti yanyandikiye niwe wijanye ico guhukanura. Ico gihe nije nijanye nkanura neza nyene nazijya ndome ndazisoma neza. Umuti yanyandikiye aheje kumpima ndawushize mu maso nyene uko yari yayindi bajojoteza mu maso. Naciye mpuma. Aho wari ukiri kwa muganga cyangwa wawushize mu geze? Nawusize mu ngeze muhira. Ego. Ubwo nyene ucurahuma ntiwasubira kubona n'ikintu na kimwe atanumwanya urahera? No kuvuga ico gihe narawushizemo. Iryo joro bukeye nagiye gusanga amaso hari kugipfungu, ariko ntambuka mbona, ariko mbona yuko ku maso hari ikintu caje kumfuka. Niho rero nasubira kuri nyabaganga baca bampindurira uyundi muti. Nawe ndawusizemwo naho mbona nuko nyene ca ndahagarika. Nta wundi muti nigeze nsubira gukoresha, ahubwo ca gipfungu cakura uko haheze umunsi birateba rero birugarana. Aho hari ryari wari ufise imyaka ingahe? Hari muri 2021. Ejo bundi? Yego. Ukuze? Ukunyene. Ufise umugore? Mfise na madamu ni namuzanye haheze amezi 2 naciye muma y'amaso. No kuja kwa muganga nyine aho niwe yamperekeje ntinaramuzanye. Yego. Hanyuma byagenze gute kugira ntuhave uhindura ngo uje ku bandi baganga cyangwa uje ku rindi vuriro? Ntiwigeze ugira iciyumviro cyo kuvuga ati reka mve ngaha hanyuma ngende ku bandi baganga kumbure babizi babizobereyemo neza, bize cyane ibijanye n'indwara z'amaso, turabe yuko ico kibazo cabaye ico gihe gishobora kugabanuka? Murakoze cyane. Twarahinduye. Ico gihe twahise duhindurira ku bitaro bikuru by'Ingozi hajya kuri hospital. Umuganga anyakiriye. Ico gihe natanguye igipfungu cyari cyatanguye nyene kumpuma gose.
anyakiriye yarampimye arabura ngo indwara ngwaye icyo gihe inama yangiriye yavuze ngo nzogenda ikibuye igitega ngo naho barabe ikibuye rero sinabaye nkigiyeyo naciye ngumaho mpaka amaso yose nyacarahuma hamwe nyene ntamenya ko bwije nuko bukeye ngumaho ikibuye bwa twageye kujeho mu nyuma karabaye nyene Bo bisigura nk'ubu ahantu turi hari amatara yaka cyane ivya bitara bimurika cyane nk'ubu nta kintu na kimwe cijijiji kuryo uvuga ati hariho ahantu mbona nk'itara ryo bariko riramurika nta kintu na kimwe ubona oya sinoja kubesha nta kintu na kimwe mbona ahubwo nk'ahantu turi hose mbona ko hera nta n'ikintu cirabura mbona nta n'ikintu c'ikimenyetso mbona hose mbona ko hera gusa hanyuma imbere yuko kumbure ugira ico kibazo cyo kutabona wari usanzwe ukora iki jewe hari umuntu w'umubose yari yaranyizeye yari yarampaye akadepo k'ibinyobwa vya Bralud naramuranguriza ajya ku ngoro nyene kurubuye ego turi mu kiganiro rero ibuka ukenguruke nkuko natanguye ndabivuga ni kiganiro gihakaryo abakoze neza bafise umutima wo gukora neza kubandanya bakora neza ariko kandi n'abakoriwe neza nabo nyene bakibuka bagakenguruka wewe usanzwe ugendana ubumuga bwo kutabona mbega hari ico wewe wobukenguruka hari wowe wobukengurukira sinzi mu buzima bwawe murakoze cyane abo nkengurukira ni benshi gose no kuvuga iki haheze imyaka 5 ntabona mwiyo myaka yose jewe ndaho nicaye madamu ni wazinduka kurondera icyo dufungura ariko rero nawe nasanga atavyishobotsa hari abatubaye hafi ni benshi barashika nk'imigwindwi batanu numwe wese ku ruhande rwiwe n'imigwi ibiri abantu badushitseko mu migwi reka tubanze duhere kumbure kuri madamu wawe yego madamu wawe kuva ufise ugize ikibazo cyo kutabona mwabanye gute ubu mubanye gute muracari kumwe bimeze gute aha madamu wanje rero imbere yuko noshimira abo bantu bose batugiriye neza nohera ku mana yacu n'Imana yampuje na madamu madamu wanje ndamushimira cyane gose niwumva naramuzanye haheza amezi 2 candahuma amaso imyaka 5 izokwira mu kwezi nyene turimo ariko mwiyo myaka yose madamu ntanuka madamu ico avuye gupagasa yazanye tugisangira mu munezero agahuzu kamperanye aramenya kambereye yego akarato nukuri madamu Imana zimumpezagirire gusa yego tubanye neza cyane sinumva nukuri no bivuga ku bwa madamu gusa yego bo vyumvikana neza yuko wagize ico kibazo cyo kutabona mukiri abageni ntiyigeze avuga ati ko turabageni hari gihe kumbura usanga mwico gihe Imana itari bwatange n'umugisha akabimenya akavuga ati kwiki kibazo kibaye tutaramarana umwanya munini tutarabyarana 2 3 akavuga ati reka ngende ico ciyumviro nticigeze kiza muri madamu wawe avuga ati ko bigenze ukuri kace ngenda ati ndacari muto oya ico ciyumviro nta munsi n'umwe coba caregeze kimuzamwe kuko nubwo jewe ntazi mu mutima iwe iyo turiko turaganira cyangwa iyo tuvugana ndumva ko ata mutima mubi n'umwe uwo buri mu mutima wiwe yego nta kintu ciciyumviro novuga ngo yonta cyangwa ngo agiye ahandi nokeka mu mutima wiwe twibaniye neza cyane yego
mbega madamu wanyu yitwa ngwiki kugira yumve ahari ashobora kuba ariko arakurikirana kino kiganiro wari we wese ntave ace yibaza yuko ari we washimiye madamu wawe yitwa ngwiki? Yitwa Tuyisenge Berize. Tuyisenge Berize ariwe bita Mama Kingi. Mama Kingi, ego cyane. uwo ni madamu wawe mumaranye imyaka 5 hafi ufise ico kibazo cyo kutabona. Ego. Mwavuze yuko mufise abana 3. Abo bana bose no kuvuga yuko arabaronderera nkuko wabivuze, akazinduka agasubira akazinduka, kandi ntihagire imyidogo n'imwe yayindi nk'umukenyezi ashobora guca avuga turumva nije ndondera je nyene n'ibindi bitandukanye, vyose mubikora neza mugiye umutima n'inama. Ego cyane no kuri naco no mushinza vyose uko Imana biba yamushoboje abikwana umutima mwiza kabisa. Ego. Hanyuma Elias, mu kibano canke aho turi mu gihugu turimo canke muri Afrika sinzi ko ahandi ariko bimeze, harahusanga umuntu yagiye kubaka abavyeyi biwe rimwe na rimwe bamuhitiramwo ati kunda naka vyo bavyiza ubanye na naka, ahandi y'urukundo rubanesheje babantu bafashe ingingo yo kwibanira iyo hagize ikibazo caduka mu muryango, ari ubukene ari kindi kintu nk'ubumuga nkuko abiwabo buwo mwubakanye bagaca batangura kuvuga ati none ujya muntu mubandanya mubana gute, ntaho yigeze aremerwa kumbure n'abavyeyi niyaturuka atujya muntu muhebe umuve kugende kuronderera ahandi. Murakoze cyane. Icyo kibazo coba carashitse ariko nubwo cashitse basi ntiyagihaye agaciro. Jewe yarigeze kuvuga yuko nyene ukumbajije ko hoba hari habamubwiye ati uracari muto uzoronka abandi, uwo musubize ku gatumbe ya Java iwabo harahari uzoronka abandi. Ivyo ntiyabihaye agaciro. Madamu ndamushingiye intahe nawe iyo vyivugira vyinshi urumva nkaho hariho vyinshi ntomenya kuvuga ntosigura neza. Wewe uvuga ati nta kindi worenza kuretse kumushimira. No kumushimira gusa ivyo yabwiwe vyose vyaca mu gutwi bisarukira heyo nta gaciro yabiha. Ego. Twama tubona mu ngo zimwe zimwe aho bishobora nko kugorana, umukenyezi akakunanira nkuko n'umushinga ntahe bishobora kugorana akavuga ati jewe ndi serugo nta muntu anganza ntaki, ariko hariho n'abakenyezi nabo nyene bishobora kugorana kandi bafise abagabo bakanura bafise atabumuga na bumwe bafise, ugasanga umugore nyene vyagoranye, umukenyezi vyagoranye atagenda ijoro akaja mu zindi ngeso zindi zitandukanye kandi umugabo akomeye. Wewe ntaho afatira ku kibazo ati umushinga ntahe wanje ntakanura ntambona naho notahabwije ntambona naho nogira iki ntambona, mubanye nkaho mengura kanura. Urakoze cyane. Jewe rero madamu wanje imvo nyinshi ndamushingira intahe. Madamu ku isoko bugara isoko nka Sizeri kubera dandaza maja kwibarabara Sizeri n'usu abanshikiriye. Yego. Izo saha zigeze mbanzi ko madamu agiraze twe turiterera inkuru. Yego. Ntabyo kuja guteramira mu bandi nta iryo kosa ntirigera riba na rimwe. Yego. Avuye ku kazi nyene kurondera ico yazanye ashika ngena tekinika hama twiganirira. Yego. Nta kuja iyo aho kwibarabara ngo kuganira nabo bandi bakore kwibarabara aganira na je uko je nije mba nkumbe bari kwiganirira. Yego. Ego no kwinda mushingira naye madamu wanje. Ubwo yari madamu wawe wari wavuze ko ari n'abandi bantu ushimira, abo bantu bashimira agute, hari ico bakumariye hari ico bagufashije gute mu bashimira? Ego cyane murakoze. Abantu nshimira bakoze bidasanzwe mu muryango wanje. Uko je mmanibaza iyi myaka yose maze ntabona iyo badaseruka biba bimeze gute, ariko rero Imana yarabikoze baraseruka baratugirira neza. Ego kabisa n'ukuri hari byinshi bakoze. Ego nshima ngira nkenguruke. Ego mboni batari banga bimwe mu vyatumye
wumva yuko wovuga ati reka ndabashimire ndabakengurukire byo bari nk'ibihe? murakoze cyane. jewe rero mu gushimira abantu batugiriye neza ngenda ku rutonde. mu mutwe wanje hariyo urutonde umengana n'abanditse ku gapapa ariko bari mu mutwe. umuntu wa mbere nshimira nkengurukira yitwa Banyase Jean Pierre. ubu rero ikintu yakoze aha mu mutwe sinzi kuhabona. nahabonye umenga hariho akantu umenga ni inkovu. hariyo inkovu harimwo n'akantu gacometse nyine mu mutwe kamanuka aha mu izosi kugarukira ngaha aha mu gatuza aho karimwo. karimwo. aha rero barambaze no ngaha impande y'ibere naho impande y'umutima baca banshirira mwaka kantu rero kameze nk'umuringoti ngo kamimura amazi yarari mu bwonko. uyu mutama rero Banyase Jean Pierre niwe yanjanye ikibuye kwa muganga jewe na madamu tutoronka n'igihumbi cyo kugura paracetamol. ako kantu ntaguciriyemwo kaje inyuma yo kugira ikibazo cyo kutabona. Ico kibazo c'amazi ava mu bwonko caje inyuma yo kugira ikibazo cyo kutabona. murakoze cyane. kuri hopitali bakindungika ati nzogende kugerageza ikibuye naho. uyu mutama Banyase Jean Pierre yaciye anjana. wewe yaragiye kumvuza ya maso kuko niyo atabona nta kindi kibazo bambonako. amaze kumushikana ikibuye aba maso barampima barabura ingwara babona mu maso ariko aho simbona. baciye batugira inama ati ni munyaruke ku bitaro Ikarusi mumucishe muri scanner muce muzana inyishu. uwo mutama renje gukengurukira yahise yatsa umuduga acaranjana baca barancisha muri scanner. inyishu rero tuyigarukanye basanze mu mutwe wanje hariyo ngo ikivyimba mu bwonko n'amazi ngo menshi. niko rero kuca banshira ku rutonde rwo kopegwa. amaso ntacyo banayagizeko ahubwo baciye bamena ngo ico kivyimba kiri mu bwonko naha ku mutima naho impande nyine y'ibere. aka kantu rero nako bagasize ngo bavuga yuko kamimura ngo amazi ari mu mutwe. cyane. umeze ukura kumvamwo cyane. ndakumvamwo. urakumva? nkoze ko ndakumvamwo nyene ukuntu gashurunguruka mw'izosi ni nk'umutsi. ndakumva. uwo ni Banyase Jean Pierre abandi. cyane. inyuma ya Banyase Jean Pierre hakurikiye umuryango wa Papa Lionel na Mama Lionel. uyu muryango nawe igikorwa badukoreye madamu bamuhaye ikibanza cyo kudandarizamwo ibitunguru asanzwe adandaza. kubera madamu wanje ari marene uwo mu mama yarabonye ubuzima tugiye kubamwo aca afata amukoreshereza imeza aramubwira ati ingudana z'ibitunguru aha ntimuzorara ubusa. nuko rero turakenguruka ku bw'uwo muryango nabone. umutahe nawo umuntu yawuduhaye ni uwahoze ari musitanteri wa komine Ngozi Bucumi Joseph Martin. niwe yampaye umutahe inshuro zibiri. wewe rero ari busanzwe muzinanye hari ico mufana? nta na kimwe. nitwaye tuzinanye nta n'ico dupfana ariko kubw'ubuzima twari dusanzwe twibereyemo. n'umuntu yansanze nyine aho mba nicariye arambwira ati uragenda musitanteri umubwire ikibazo cawe azoguha umutahe ubuzima bubandanye. yarampaye nyakubahwa musitanteri Imana izimuhezagire. cyane. uwo yari wa gatatu. cyane. kumbura wa kane hariho abandi canke? aho nshimiye batatu. inyuma harasigaye abandi bane. abandi babiri bari ku gatwe kabo n'abandi babiri baje nk'umugwi
Ego. wo batubwira naho kumbure tutoja muri byinshi mu byo bagiye baragukorera mu ukavuga ati ndashimira naka. Ego murakoze cyane. Ndashimira umupapa yitwa Papa Queen. Amazina yiwe yitwa Rogatien Harimeshi. Ubu rero ni umwana w'umumabuja nahora nkorera nk'ikanura. Nawene yarazanye akabahasha mu muryango. Hanyuma nkongera nkakengurukira ubundi mu mama yitwa Madoline w'ikinyaminyene. Nawene wewe ntacyo dupfana, ntiyari bwambone, yambonye ico gihe nagiye kubonana n'uwo Rogatien Papa Queen. Yamboneyeho hajya ku isoko nawe acagenda akoze igikorwa c'ubuntu. Inyuma yaho rero ndashimira n'ishengero sanzwe ninjiriramo rya New Life. Yego. Umukozi w'Imana Pasiteri Olivier Nduwarugira yarakoranye n'ishengero ryose. Igihe madamu yari yibarutse ibyo bibondo bibiri kuko duheruka kuvyara amahasa, baraserutse mu rugo bikoreye ibiseke n'akabahasha. Inyuma yaho haserutse uyundi mugwi w'abamama bavuye mu isoko ya Ngozi. Hajya ku birayi, hajya ku bitunguru, bari baserukiwe n'umumama yitwa Mama Dada. Batanga ishaka bose, ba Mama Juste, hajya imbere y'ama mashini, ba Mama Divine, hirya mu Kigarama kuri restaurant Horebo asanzwe akorera no mu birayi ndamubona. Ego cyane baga baraserutse. Barabamama benshi. Baraserutse rero gukeza madamu, bazanye ibiseke byinshi, ibahasha, agatenge k'umugore ko kumukeza. Yego. Uduhudu tw'abana. Yego. Eka wari umunezero gusa. Ndayishimiye Elias, reka akumbure igice cya mbere k'ikiganiro cyo kuri uno munsi tukirangirize ngaha. Nibaze yuko tuzoronka kanya ko kuganira no ku bindi. Ndagushimire cyane kwa kano kanya mwafashe ko kugira muze dukorane kino kiganiro. Nanje ndabashimiye, ndabakengurukiye cyane. Namwebwe muwo nshimira murimo kuko aka kanya mwampaye kuba nisanze muri iki kibanza nivyiteka, namwe ndabashimiye cyane. Twizere yuko no hanyuma muzogaruka kugira mushinga intahe, munashimire n'abandi bagize ico bakoze kugira ibintu bigende neza mu buzima bwanyu. Murakoze cyane. Nimwadutuma ko n'ubundi nitwongera guhabwa akakaryo tuzoza turiruka nejo mutubwiye tuzoza, kandi ho tuzozana na madamu kugira ngo n'ibindi byinshi nawe avyivugire kuko hari benshi je ntibutse vyoshika nkaba naribagiye. Yego cyane. Ariko nabibagira nyene neza na neza nkabibagira uyu mwanya, ariko ku mutima twatubibuka. Madamu nawe arashobora kugira ico yunganiye akavuga ati nanaka turamushimira. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Nshuti bakunzi ibisaminije n'imbodesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro, reka tubashimire mwebwe mwadukurikiye mwa kino gice cya mbere cy'ikiganiro ibuka ukenguruke. Twariko turayaga na Ndayishimiye Elias asanzwe agendana ubumuga bwo kutabona, muga murumva yuko yatuyagiye kubitari bike, kandi mukamwumvise yuko tuzogaruka tukabashikiriza n'ikindi kiganiro kigira akabiri. Eliya Haragakiza nije nabashikirije kino kiganiro, nkaba ndabipfurije kubandanya mugira ibihe vyiza. Murakoze.